ndabaramukije inshuti bagenzi Sakaho TV utabazi tagira imbibe kuko usanzwe mukurikirana ibiganiro byacu gatanu kuri kagenzi kako uyu munsi twashoboye kwakira umutumire akiri umujene byinshi ntavyo mvuga aravyivugira reka tumuhe kazi atwidondore. Nitwa Jeannette mfise imyaka 25 niga mu mwaka wa kabiri wa gatatu pritonge mu wa gatatu wa kaminuza mu gisata cy'ubuvuzi. Jeannette utubwiye amashuri uri kuriga tubwiye imyaka yawe iyo bavuze Jeannette no mu mama Jeannette no mukobwa Jeannette no n'umukobwa yego akiri inkumi akiri kwisoko yego me cyane kina televiziyo ku Sakaho TV urabemeje ko kiri kwisoko yego kajya ko gutanga nimero ndayitanga kuwishaka ariko si kuri bose yego karibu muri studio zo ku Sakaho TV. Murakoze. Jeannette uyu munsi ugiye kutuganirira ku kijanye n'indero y'urwaruka rw'ubu. Iyo bavuze indero y'urwaruka rw'ubu wumva iki? Indero y'urwaruka rw'ubu numva byinshi yego byinshi cyane kuko bigenda birahinduka ibijanye n'indero ziratituka buke buke kuko bugenda buraca niko biguma bihinduka nyene haba mu bikorwa vya misi yose mu byo bagendariramo turefatiye cyane ku mashure Jeannette tutimosha imishatsi ariko urabona ubu bari bigenda birahinduka ugasanga umwana w'uno munsi arazi ko adashobora kugenda kwishura afise umushatsi arimosha. Rero ivyo usanga hari abana bariko barabigarariza benshi ukamenga bariko barabacinyiza ariko ni indero. Nibivuga ko natwe tutari dufise indero ariko urabona yuko haba harimo changement. N'uwimosheje ugasha usanga yagize ibintu vy'amatrace mu mutwe ucibona kugira nyene agararize buke buke ariko baragerageza indero bakaza barayigarura buke buke babogora. Yego. Tutagiye kurewe uvuka muri ntara ya Ngozi. Komine Mwumba. Yego. Zone Mwumba. Komine Mwumba zone Mwumba. Yego. Kuva ubayeho umaze gutembera mu ntara zingahe? Kayanza, Bujumbura, Kirundo, Gitega na Muyinga. Yego. Ubwo warakimara? Oya sindakimara henshi nipfuza gutembera ntaratembera. Nka Rumonge ndahashaka gose. Yego mu Rumonge ndahipfuza cyane. Yego. Ategura atelier de formation ku bajene hanyuma televiziyo ku Sakaho TV yiyemeje kuzoguherekeza. Muba mukozi cyane. Yego atelier yitegura y'abajene bariko baraheza secondaire humanité. Twinjire rero mu kiganiro nyezina turavye inyifato canke ingendo y'abajene bubu ukaraba wewe ukiri mu wa gatatu mu wa kabiri canke mu wa kane kugeza mu wa gatandatu ubona arico kimwe? Oya sico kimwe kuko twebwe turiza 3e primaire deja ntitwiga icongereza igiswahili oya urumva rero sico kimwe ugerageje no kuraba abana bubu ico gihe uri kwishure mu wa gatatu mu wa kane abo mwiga ari abo mwari ku kigo kimwe cyangwa kwishure rimwe biga mu wa gatandatu mu wa gatanu wabona bitwara neza cyane yego mbere nibo twarabira ko nko kwambara bobo baba bazi kwimesurira impunzu twe ntitwaba tubizi mugo ugasanga nyene bambara impuzu zimesuye neza tukaza turabarabira ko kumesura uniforme. Yego amamini yararimo amamini oya nta mamini twambara impuzu nyene uniforme ndende kuko wambaye imini ntiwinjira
baradukubita twebwe inkoni sico kimwe n'ubu ngira ubu ntibabakubita ko urabona umwana wa troisième primaire yambaye akajipo nyene kaka uniforme kagufi twebwe rero ku ishuri baradukubita inkoni wambaye akajipo kagufi canga ishati itagira ibipfungo vyose. Warakubise? Yego narakubiswe niga mu wa kane ijipo nari nayipasuye ku ruhande nyene agapasura ku pasura wisunze ngupasura nyene gira habiki je numva umenga ni fieri nakafyeri ko mwiyo myaka narimo mu bw'umwigisha mbajije nkaca nitwaza kwinteka yene urize mu wa gatanu mu wa gatandatu uratanguye mu windwi ubugiye mu rundi rwego urahindura abo mugendana uhindura ivyimviro uhindura n'ibikorwa donc uragira responsabilité kumenya kwitunganya wewe nyene ico gihe rero wewe waja mu fazi yo kuja mu windwi abo mwari kumwe vyagenze gute? Aje nagiye mu windwi nkiri muto cyane nari muto cyane bivaye nabo twagendana bari bankurira mu myaka no mu gikuriro rero abo bose tukagendana tukaganira ibiganiro twarabihuza nyene vyo banyeshure kuca kwiga mugabo hari ivyo tutahurizako bivaye n'imyaka baba barimo n'imyaka je n'abandimo meme nataye uko nakubwiye ko banduta nyene yego. Wewe rero uragiye tamwa amashure yisumbuye wagiye urabona abakobwa benshi baheba amashure nizihe mvu zatuma baheba ndazi ko vyabaye? Yego vyarabaye cyane mbere benshi ikintu cakunda kubakora ko benshi kwari ugutwara inda zishushu batipfuza bica biba ngombwa ko baheba kuko ntiwiga ufise inda. Yego nimba atari isoni canke nimba atari banga urashobora kuvuga uraba kuri televiziyo kugira ngo abariko bakora bamenye ko ari Jeannette turi kumwe? Yego murakoze. Baraheba kubera gutwara inda zishushu cane cane. Yego abatari bake nico catuma baheba amashuri. Yego n'abahungu baheba? Abahungu ntihari cane nk'abakobwa. Gahevye niki caba gitumya heba? Abo baba kwishura bakorera aho biga kwishura. Benshi bwaba ubugaba bwo kwiga bamwe bashaka kuja kwiga imyuga. Intara ya Ngozi ariyo ubu wavukiyemwo komine Mwumba ni ku nimba niyenze ni ku mupaka ibihane rubiye n'igihugu cy'u Rwanda. Nta baja gukora amafrode ico gihe? Abanyeshuri b'abahungu baheba amashuri bakaza gukora amafrode? Oya ntavyo namenya gusa mwirya kampanye y'amakawa niho benshi bagenda mu makawa cane baza barajana mu Rwanda mugosi nibaza ko bashikayo gusa twumva ngo bajana amakawa mu Rwanda. Hari kera? Oya ntihari kera gose za 2008 7 2010. Yego urabananije mu windwi mu 8 mu 9 mu 10 hari akiri ca kibazo cyo mu 10. Yego nibari twinjire muri systeme ya fondamental. Urakoze test urayitora? Yego maze kuyitora urahinduye izindi urahinduye abandi bagenzi ugiye mu yindi phase kandi byagenze gute? Vyagenze neza cane kuko je naguma ntera intambwe nubwo abagenzi bamwe bamwe nazo ndabatakaza basigara inyuma bamwe bavyara abandi badubura narabandanije ncanja kubandaniza mu gisata cy'ubuhinga muri lycée technique Alexandre aussi Dongozi niho naciye mbandaniriza nahuriyeho n'abagenzi benshi kandi batandukanye bavuye mu ntara zitandukanye z'iki gihugu cacu. Uko rero bari bavuye mu ntara zitandukanye baba bafise imico nyene itandukanye bagiye barampindura muri bina biriya ariko je nari mfise vision yo kwiga nari mfise imbere hanje ho kubona guheza ishure nkashaka no gutora ikibazo ca leta kugira ngo mbandanye. Hariho n'ababa ku peut-être badafise izo vision zo kumara amashure ngo babandanye bamwe barahevye batari bake barahevye nabone bamwe bakavyara abandi bikabananira
ibyo wasavye Imana niko vyagenze. yego niko byagenze kuko nari nasabye Imana mpejeje kuri lycée technique Alexandros nize électronique nari narasa Wewe uri umufundi. yego ndumufundi Barakurikira ku Gasako TV. Kawe ifise akazi kibijanye n'ivyo yize. Urumva ko ari umufundi. yego Gira publicité. yego urakoze Ahurisha. nta kibazo hanyuma ndabandanya naguma nsaba Imana gutora exeta ico coco ni cyambere kuko nk'umufundi w'umukobwa muri yo electronique nize naraboneye ko ntabandanije bidakwiye canda Imana irishira binkorera canda tora exeta canda bandanya Ivyigwa bitango ni academique. yego Formation académique. académique yego Jeannette tuza gusozera ikiganiro urwaruka rw'ubu baheza amashure bacitwa abakobwa kuko ari abaheza amashure bacitwa ba mama Belinda, mama Stevia, mama Ariela, mama Gabi n'ibindi sivyo. Iyo Imana iguteye iteka ukamara amashuri utiswe mama naka premature macane utabiteguye ushimiki. Ndashima Imana cyane kuko byari mu ntego y'uwanje kandi naguma ndabisengera mvuga ati Mana uzomfashe sinze nitwe mama naka nkiri ku ntebe y'ishure kandi ndabona yuko biriko biragenda neza kuko nabisabye Imana. Rero je ubwanje ngira nuko nabise ubwoba bwinshi bwo kwitwa mama ncitwa ankoro n'umunyeshure ngira n'ubwoba bwinshi cyane bwabintera. Ariko bari double mission. Bari double mission kandi nararaba umubebe aragwara agasiba ku ishure nkumva nto bishobora yego kandi nabandi babishobora so kubera yuko si bibi kandi si vyiza cyane kuko urabona yuko baba bari stress yego haratonze mu ishure ngo ndagiye umwana aragwaye urumva nyene ubura umwanya w'icigwa ukwiye ukabura n'umwanya w'umwana ukwiye yego wobwira iki abashikiwe n'ivyo bibazo byo kuvyara imburagihe bataraja kubaka abakobwa surtout yego no baremesha yego ikibazo kiraba kuko novuga ko kiba ari nk'ikibazo kuko ndayibaza yuko 80% ntibaba bavyipfuza oya ntibaba bavyipfuza ariko ikibazo iyo kishikiye umuntu amenya uko acitwaramo no baremesha nta ngorane barafise iteka mu Burundi nk'umukenyezi yego yabo maze gushikira ugaca usanga bahevye amashuri ubwo nyene bari bageze nko mu mwaka wa nyuma wo kurangiza ugaca usanga nawe wamuvyaye ko aramwihakanye. Abahungu bafise iyo nyifato babwira iki? Abahungu bafise iyo nyifato n'abana babi cyane yego ngira ntibaba biyumviriye kuko deja kazoza ko umuntu ubumenga uragahagaritse ko mumaze kuvyarana je numva umenga mama amaze kuba monsieur madame nibaze ko rero iterambere rije kuri we kuri madame na monsieur riramushikira kandi niriri kuri monsieur na madame riramushikira. Urya mwana we bihakanye muri kazoza bigenda urya mwana bihakanye niwe abagize ibibazo bikomeye cyane kuko we wavukiye mu byo atazi yari yaba victime bien sûr. Urumva rero ico no hanura abasore n'abagabo bariko baradukurikirana iyo nyifato bayihindure ni nyifato mbi cyane nibazi ko yo bazanira n'umuvumo kuko ajya marira y'umwana arira yiyumvira mbega papa arabaho mbega papa ninde nibazi yuko aha bari hose ajya marira ko amukurikirana yego. Jambo kanyuma ngira ngo shikiriza ariko barakwikina ku Gasako TV. Akajambo kanyuma nuko zina mukobwa wese umujene wese bivanye nuko angana nahaherereye yogerageza akabona
imbere hiwe icyo ashaka kugerako akagikorera nyine avuga ati ndafise icyo ngomba kugerako kuko iyo udafise icyo ushaka kugerako no kugira ngo ugikorere biragoye yego nicyo nobabwira ikindi naco hari ukuntu abantu baca intege abajene baba bariko bariga ngo nta mashure y'ubu amashure yarayakera ugasanga nawe barabikubwiye nkuko kandi biraguciye intege rwose bigatuma donc ntuba ufise ya vision ha imbere yawe uriko urashaka kugera nico gituma rero ndabahanura kugira ico ihangiro muri bo namba uri kuriga ukigufise ihangiro muri wewe yego ukanabisengera yego usanzwe uri umukiristo yego ndi umukristo uriya shenge katolike yego ushobora gukora ku rumenyetso ukereka abariko barakurikirana ku Gasako TV uri kuravuga ko ari byo yego nivyo nibaza ko atari umwe atazi urumenyetso yego bagira guca oya bahera ngaha hama ukamanuka ugacutsa ngahano ngaha aha ni mu bubamfu kwa mutima oya ivyo basi ndabigusigurira wewe nyene ndumva ko ari utabizi ndibaza bariko baradukurikirana bobo barabizi barabizi nk'umukatolika yego kujya mwana ni hehe kujya mwana ni ngaha ku mutima yego reka tubashimire ukuntu mwatwitabye mu kiganiro twe twabasabye turabashimiye inshuti bagenzi ba televiziyo Gasako TV ubutabazi butagira imbibe tubemerera kandi kuzosubira kumutumira mu kindi kiganiro tuzotunganya kugira aho muba mwubahwe ariko nimwibagire kugira subscribe kugira share no kugira commentaire ku biganiro tubashikiriza imana ibahezagire Right.